Ikaze nshuti banywanyi bacu kuri mwumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira, ndabaye ikaze kuri mwese mwumviriza ibiganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Reka nzubire ndabaye ikaze kuri mwese mwumviriza ibiganiro vyacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kanda gwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza ibiganiro vyacu hererenga mu gihugu cacu c'u Burundi kuri rigenekerezo, tukaba tugarutse tubashitse kamakuru akomeye cyane hejeje kudushikira. Ni nyuma yuko inama kaminuza ijanye n'igitero cyo gutera ikiremba c'umukuru w'igihugu nyencubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye, vyose turabibashitsa ko nizere ko wajeje gupyonda ijambo sabone. Reka ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wajeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyo ndagusaba munuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uracurabona ahari akazogera nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Aka kanya amakuru akomeye cyane turagaruka tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido. Ndabahaye ikaze muri aya makuru avugwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu, gisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu. Ni amakuru akomeye cyane. Ni nyuma yuko inama kaminuza ikoreshejwe na General Prime Niyongabo, nyuma yuko yariko aravugana na General Alengiyome Bunyoni, amabanga akomeye cyane turubuze kubashitsa ko muri ibiganiro n'aya makuru yacu. Ivyo vyose bikaba biteguwe kwibanga ntangere nk'uko tubishikirijwe namwe mu bategetsi bakomakomeye baduha amakuru, ariko batashimye ko tuvuga amazina yabo kumvo z'umutekano wabo. Ibintu birahejeje gukomera cyane mu gihugu c'u Burundi nyuma yuko ubuhora umukuru w'igihugu yahora asiga ibihangange bicungerewe umutekano, none General Prime Niyongabo ahejeje gukora ibara mu gihugu c'u Burundi. Ibintu birahejeje gukomera cyane, biri ku nyuma z'uko ku mugoroba kuri uyu wa gatandatu niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yavaga atanguza icese urugendo rw'urumuri rw'amahoro inshuro ya 17. Ibirori bikaba biva bibera ku kibuga c'inkino cyitiriwe Umuco mu ntara ya Muyinga. Ayo ntwara rumuri bari biteguye mu gitondo kugira bafate urugendo berekeza i Muyinga, naho kuri uyu wa kane ku murwa mukuru w'intara ya Muyinga niho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe nanone umwigisha. Ibirori bikaba vyatewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu ijambo rijanye n'uwo munsi, umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi François Vyarimana akaba akeza bigisha kukakura umwana mu busaka mugera umuntu ahambaye gushika mbere no ku mukuru w'igihugu. Nayo mu ijambo nyamukuru ryashikiriwe n'umukuru w'igihugu, akaba yasavye abatwara amasendika y'abigisha kureka bigisha bakititiramwo amasendika bajamwo ntibekatwe amafaranga y'amasendika bakiyandikishamwo. Nanone umukuru w'igihugu nyenicobero Majoro Evariste Ndayishimiye akaba yahumurije abaheraniwe amafaranga na cane abakukuruke nabo bazotunganirizwa kuko leta atawiheranira, nkuko yabishikirije. Igitero kikaminuza ku kiremba c'umukuru w'igihugu gihejeje gushika, abajenerali bagendanira umukuru w'igihugu barahejeje gukora ubugambanyi nyuma yuko General Prime Niyongabo ari warongoye igisoda c'u Burundi. Umukuru w'igihugu yananiwe kuba yamukura mu mabanga, none ahejeje gukora ibara rikomeye cyane. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ni nyuma yuko havugwaga ko General Jules Ndihokubwayo ari we agomba gusubirira General Prime Niyongabo, none vyose atabwo vyakozwe. Ibintu bigiye kuba bibi cyane mu gihugu c'u Burundi, vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru
yacu ni nyuma y'uko ku kirimba c'umukuru w'igihugu hateguwe igitero kaminuza kiri buhitane umukuru w'igihugu, ariko nanone turabibashitse ko muri aya makuru yacu nk'uko bihejeje kuyangara mu gihugu c'u Burundi, abagendanira umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye batanguye ibintu bikomeye cane. Turaza kubashikiriza amajambo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye yavugiye aho yarari mu ntara ya Muyinga, n'ivyo yashikirije abenegihugu n'abari bitabiriwe iyo nama. Ivyo vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu, biriko nyuma z'uko General Prime Niyongabo afatikanya na General Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere ngaho mu gihugu cacu c'u Burundi, bose barahejeje gukora amabi yibonekezamwo gutembagaza umukuru w'igihugu. Vyose turabigaruka ko ni nyuma y'uko bimwe mu vyavuzwe n'ibihangange ko iyi nama itakwiye kuba mu gihugu c'u Burundi, kuko vyose vyateguwe mu gihugu c'u Burundi birahejeje kuyangara. Ariko nanone reka tugaruke tubashitsa ko aya makuru nandi twabateguriye. Dutangurira amakuru yacu kuyandi avugwa mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kubabwira umugambi ukomeye cane wo gutembagaza umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye, biriko mu nyuma z'uko atari ku kirimba kuri ubu ngubu ariko ari i Muyinga. Abasirikare bagendanira umukuru w'igihugu bahejeje gufata ingingo ikomeye cane, bamwe mu bizihirwa baba bakoze ubugambanyi. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Ico usabwa amanuka musi y'iyi video urabanditse ijambo sabone upyondeko, uraca urabona ari akazigerano nyene upyondeko, hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu. Reka amakuru yacu tugaruke tuyatangurira ku makuru yandi avugwa mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma turaza kubabwira ayandi makuru avugwa ku bijanye no gutegura kugandagura umukuru w'igihugu no kumutembagaza ku butegetsi. Itangazo kaminuza ku radio na televiziyo vy'igihugu RTNV, vyose turaza kubigaruka ko mu makuru yacu. Umumenyesha makuru yobahejeje gupfa nyuma yuko yategetswe gutangaza no kwandika amakuru ku kimenyesha makuru cy'igihugu. Vyose bikaba vyafuswe n'umukuru umushikiranganji wa mbere mu gihugu c'u Burundi Gervais Ndirakobuca akoze amateka. Vyose turaza kugaruka tubibashitsa ko muri aya makuru yacu. Nimuyumvirize n'undi kuri yo ari we yitangarije ijambo rikomeye cane ko atamanama azongera gukoresha ahuza abanyagihugu benshi. None ibintu birahejeje gukomera cane. Mwarumvirije ko Reverien Ndikuriyo ivyo vyose vyari vyatewe n'inama yari yakozwe n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye, amubuza ko atazosubira gukoresha amanama kuko abanyagihugu babura akaryo ko gukora imirimo yabo ya misi yose. Nk'uko mwanabonye ko Reverien Ndikuriyo aho akoresheje amanama amashuri yugarwa, amasoko nayo akugarwa, n'ibindi bikorwa bitandukanye vyose bigapfungwa. Kuri ubu ngubu rero Reverien Ndikuriyo yongeye kwibonekeza mu mugambi wo guhangana n'umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye. Benshi mu baturungikiye ubutumwa bavuga ko CNDD-FDD umugambwe uri ku butegetsi woba ugiye gusenyuka nyuma y'uko Reverien Ndikuriyo yibonekeje muri ibi bikorwa bitandukanye vyo gutangura imigumuko mu banyagihugu no kwanka amategeko leta y'u Burundi yashizeko umukono. Ibi vyose turabigaruka ko muri aya makuru yacu. Reverien Ndikuriyo yibonekeje ko yatanze grenade ikomeye cane ikorerwa mu gihugu c'u Burusiya, nk'uko bitomorwa n'umwe mu bari mu mugambwe CNDD-FDD. Ivyo vyose vyaribonekeje kuri Reverien Ndikuriyo. Izo grenade zoba ari iziki? Mwariboneye ko Reverien Ndikuriyo yakwiragije imyambaro y'igisoda, kandi leta y'u Burundi yaravuze ko ata muntu n'umwe yemerewe canke arekuriye kwambara impuzu z'igisoda canke igipolisi. Ivyo vyose bikaba bivugwa ko vyoba ari ubugumutsi. Turabigaruka ko umukuru w'igihugu nyene icubahiro Major Evariste Ndayishimiye yoba yafashe ingingo ikomeye cane, canke yoba akomeje abandanya kuba yibonekeza nk'uko Reverien Ndikuriyo amuvuga. Mwarumvirije ko Reverien Ndikuriyo yumvikanye mu magambo mabi cane ku mukuru w'igihugu yo kuvuga ko ari igikanganyoni kandi ko atangiro.
ivyo vyose ko bizogera ibibazo ku banyagihugu. Reka dutangurire ku makuru yacu nanone muri CNDD-FDD. Hari umuntu akomeye cyane muri CNDD-FDD, igihangange gihejeje kwibonekeza mu mabi akomeye cyane, bivugwa ko coba kiri kumwe na Reverien Ndikuriyo. Shaban Nimubona amaze imyaka myinshi avugwa mu makuru y'ububisha mu ntara ya Muyinga, uruhande y'uburongozi bw'imbonerakure muri iyo ntara. Shaban Nimubona ari no mu bajejwe intwaro nk'uko nanone kuko ni cifu wa zone Cumba muri komine Muyinga. Uyu ni cifu de zone arusha ububasha buramatari w'iyo ntara. Nta mutegetsi canke umunyagihugu adatinya Shaban Nimubona Muyinga. Abari Muyinga mwandikire canke muturungikire ubutumwa kuri email yacu mutubwire amakuru ariko aribonekeza aho, kubera yashikira ku bakomeye cyane mu gihugu, niho vyahera yigira igihangange mu gihugu c'u Burundi. Rubanda rudafise akaryo ko kwivugira rurarenganywa mu gihugu c'u Burundi. Ibi vyose bizoherera umukuru w'igihugu aragomba gufata ingingo ikomeye cyane yo gushirako ingingo ikomeye cyane ku bijanye n'ibiriko biraba mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Shaban Nimubona yamenyekanye cyane mu gihugu mwisekeza safisha ryakurikiye amatora yo muri 2010. Inshuro nyinshi yari cane yaravuzwe mu bikorwa vyo guhiga indongozi za FNL. Ishami rya Agathon Rwasa ryaranditse nanone muri raporo zitandukanye z'ico gihe zavuga ihohoterwa ry'abatavugwa rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Muyinga. Hari amasoko avuga ko Shaban yoba yaragize uruhara mu ifata rya FNL bafashwe n'igisirikare muri 2006 baca baricwa batabwa mu Rubuvu. Nanone ariko ico gihe ntiyari bwamenyekane cane nk'uko. Shaban ni ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza yaribonekeje cane. Izina Shaban Nimubona ryagarutse rwose mu madosiye y'abanyurujwe nanone mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza bakaca baburwa irengero. Ivyo bikorwa yabikorana n'abagize barazezwa nanone iperereza mu ntara ya Muyinga. Muri ico kiringo kandi harabaye ibitero vyinshi vy'imbonerakure ku babanyi ba CNL baba bavuye mu manama no mu makoraniro vy'umugambwe wabo. Muri ico kiringo ca gatatu Shaban yarakomeye cane ku rugero ata mutegetsi n'umwe yomwubahuka kubera batinya ko yoba yavuganira na Perezida Nkurunziza. Ibintu birahejeje gukomera cane muri CNDD-FDD. Reverien Ndikuriyo nawe ariko aragumuka ku mukuru w'igihugu nyenicubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Aho Perezida Ndayishimiye aziye ku butegetsi, imbonerakure umwanya wa mbere zaraturuye. Inguvu za Shaban Nimubona zasa n'izigiye kugabanuka. Ibintu vyahindutse cane Reverien Ndikuriyo atowe kuba umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD. Shaban yaciye asubira kuba igihangange kidakorwako. Ndikuriyo yashitse ashiraho urwego rwiwe rujejwe iperereza mu mugambwe. Urwo rwego rucunze abanywanyi ba CNDD-FDD nk'uko rucunze abo bita abakeba. Ubu ni abana ba CNDD-FDD rivyogora kubera batamenya uwuca kubarega. Shaban Nimubona avugwa ko ajejwe nanone iperereza rya Ndikuriyo mu ntara ya Muyinga. Avugwa ko kandi nk'umwe mu ndongozi zitwa izo mw'irage rya Petero Nkurunziza umuhisinga mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni ukuvuga aba CNDD-FDD bavuga ko Ndayishimiye ariko arabicira ico bita system. Kuva mu 2021 Shaban Nimubona yaciye asubira bivurwa ko mu vyo kunyuruza abantu. Mbere yanyuruje harabayemwo abanywanyi ba CNDD-FDD nka Pastori Joseph Nsonzubwenge nanone yakuwe mu Ruzo muri komine Giteranyi na Ostage Miburo yakuwe ku murwa mukuru w'intara. Inyuma y'inyuruzwa rya Nsonzubwenge, Shaban Nimubona ntiyatinye kuja kugirisha inama abanyaruzo izuba riva.
nanone ababwira ko uwuzosubira kuvuga ivya Joseph Nsenzubwenge azoca afatwa akabisigura. Abaryango ba Eustache Miburo baritwaye mu gipolisi mbere n'imitahi yo gufata imbonerakure zikekwa mw'inyuruzwa ryiwe irasohoka. Iterabwoba ryaciye ritangura ku bapolisi n'abashikirizamanza bashatse gutohoza ivyashikiye Eustache Miburo. Muri Ntorante mu mwaka w'2023 muri komine Gasorwe haranyurujwe umunywanyi akomeye wa CNL yitwa Viateur Nzigo. Viateur Nzigo yakuwe mu gitanda muhira aho yari arwariye malariya. Yagiye abantu babona ku manywa y'ihangu. Ico gikorwa naco nyene caravuzwemo cane Shaban Nimubona. Nta nkurikizi n'imwe yabayeho naho abategetsi bose muri iyo ntara babimenyeshejwe. None ico gihangange murumva kizokozwa ici? Ni ici umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye asabwa gukora? Umubonye imbaga nanone Shaban Nimubona ntiwomuha ibintu avugamo, ariko bimwe mu bimenyetso vyerekana ko adasanzwe nuko agendana ivyuma vyo gutumanako amakuru vya gisirikare. Chief de zone atunga ivyuma nk'ivyo gute? Abamaze kuja mu modoka yiwe batwandikiye amakuru akomeye cane ko agendana inkoho mu modoka yiwe. Amatwi adusumira ubu yoba agiye kugaba imbonerakure mu ntara nshasha ya Bubanza. Haravugwa ko ibintu bihejeje gukomera cane Buhumuza ukurikiwemwo intara zitatu zahahora Muyinga, Ruyigi na Cankuzo. Nanone turipfuza kumenya amakuru avugwa kuri iyi mbonerakure yibonekeje mu mabi menshi cane ahejeje gushika mu gihugu c'u Burundi. CNDD-FDD ni umugambwe uri ku butegetsi kandi nanone hari n'indi migambwe itavugwa rumwe n'ubutegetsi. Iyo yose irakwiye uburenganzira kuko yose ni abanyagihugu bo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ni gute umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye yashikiriza ijambo rikomeye cane ku bagize uwo mugambwe, ariko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'uwo mugambwe ntavyubahirize? Mwarabonye ko Reveriyano Ndikuriyo bashirako amategeko ariko akagumya ahangana n'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Muribuka avuga mu gihe caheze ko umukuru w'igihugu ibintu vyose aba ariko arakora atangiro. Mwarumvirije ko Reveriyano Ndikuriyo ari we avugwa kandi mu gihugu harimwo abandi barongozi bakomeye cane. Ivyo vyose bikaba bivugwa ko Reveriyano Ndikuriyo yoba yongeye gukora umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye mu jisho, nyuma yuko bihejeje kwibonekeza ku buhinga ngurukanabumenyi butangaje. Bamwe mu banyagihugu bavuga ko impamvu canke imvo ituma umukuru w'igihugu atakura ko Reveriyano Ndikuriyo ari uko ngo afise amabanga akomeye cane y'agacamutwe ku baryango b'umukuru w'igihugu nyiricubahiro Majoro Evariste Ndayishimiye. Ariko nanone kuba habandanya kwibonekeza amabi menshi cane aho umukuru w'umugambwe ashigikira abantu bakomeye cane mu mbonerakure zitandukanye. Bivugwa ko Reveriyano Ndikuriyo nawe ari mu bagize uruhara muri babandi bahaye imbonerakure grenade yo gutangura kuba hagandagurwa abanyagihugu muri komine zitandukanye. Mwarumvirije ko ibihangange muri CNDD-FDD ari indakorwa ko vyanzura bikica canke bigakiza. Abanyagihugu ba rubanda rugufi canke badafise akaryo ko kwivugira badushikirije amakuru bavuga ko ibintu bihejeje gukomera cane mu gihugu c'u Burundi. Aho muherereye vyoba bimeze bite? Turiko turabandanya mu gukora amatohoza ku vyerekeranye n'ibiriko biribonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi. CNDD-FDD ni umugambwe uri ku butegetsi ariko nta burenganzira ufise bwo gutangura intambara ku yindi migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, kuko twese dutegerezwa kuvugwa rumwe muri politiki.
barumvirije ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca ari wahoze avuga ko twese dutegerezwa kuvuga rumwe muri politike kuko twese turi abene gihugu. Umukuru w'igihugu nyiricubahiro Major Evaristo Ndayishimiye mwaramwumvirije amajambo yiwe avuga ko muri CNDD-FDD harimwo abasuma bakomeye cane. Harabuze imiliyoni zishika kuri 33 ariko ivyo vyose vyanyegejwe abanyagihugu. Ni mu gihe ibi vyose biza ariko abanyagihugu dufise ibibazo bitandukanye vy'uko ubutunzi bw'igihugu n'amatungo y'abanyagihugu ahezwa gufatirwa nyuma y'uko hibonekeza abategetsi bafise imbaraga zikomeye cane, woba udafise akaryo ko kwivugira bakagutwara canke bakakunyaga ivyawe. Ivyo vyose turaza kubigarukako mu makuru yacu turi buze kubashikiriza muri ibi biganiro tubashitsako vya misi yose. Abamenyeshamakuru bacu bariko baratugirira amatohoza ku vyerekeranye n'ingingo umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evaristo Ndayishimiye agiye gufatira umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibi vyose turaza kugarukako tubibashitsako vyose idonide. Reka nsubire ndabakengurukire cane inshuti banywanyi mwumvirije aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yanyu ari nayo yacu ya Burundi News TV. Amakuru akomeye cane ahejeje kudushikira ava mu ibanga ntangere, ibintu birahejije gukomera cane, ubugambanyi bwakorewe umukuru w'igihugu nyenicubahiro Major Evaristo Ndayishimiye arashobora gusanga bamutembagaje nyuma y'uko atari yapfungiranye ibihangange nkuko yahora abikora yagiye ku migabane y'amakungu ya kure. None ibintu birahejije gukomera cane, yari yizeye ko ari mu gihugu, none vyose bisubiye ibubisi nkuko hariko haribonekeza umutegetsi umwe umwe ariko arashiramwo mabisi. Vyose turaza kubigaruka ko muri aya makuru yacu. Abamenyesha amakuru bacu bariko baracatugirira amatohoza ku vyerekeranye n'igitero kaminuza categuwe ku kirimba c'umukuru w'igihugu. Vyose muravyumviriza kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabahaye kaze mukanya.